course, my name is Army Pro, the MC, the electricity. Ini Army Pro Show 257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo ubu wa mbere kuzara kurikirana ibikorwa byose dushira kuri Army Pro Show. Nkuko musanzwe mubizi uno musi twavuye muri biro dusanzwe dukoreramwo, turava ku radio dusanzwe dukorera ko dusimbira ku yindi radio ni kuri RFM isamirizi iririmba aho nasanzwe umwigeme yitwa Ineza Parfait asanzwe ari mu mugwi MTC More Than Conquerors, ariko no musi yamaze gutangura career solo ku ndirimbo yise Tembesha. Niyo ndirimbo yewe ya mbere iri kuri account ya YouTube, ni indirimbo yakoreye mu gihugu cy'u Rwanda. Icatumye indirimbo yakorera mu gihugu cy'u Rwanda, yagiye yavuye mu Burundi ajanye na chorale yiwe mu gihugu cy'u Rwanda, hamashitse muri studio aravuga ati why not nanje nokora ikintu, arakora indirimbo yise Tembesha. Amasanamu yakozwe na John Elar kuva muri Bantu Boy, asanzwe nakorera amasanamu umugwi MTC. Ndi kumwe na the one and the only Perfect. Ineza nimeze neza? Ni sawa cyane. Merci beaucoup. Turirimbi ha ingene canke yindi hari izindi ufise? Hari nyinshi. Ririmbi tutarandika rero twumva. Izo ntarandika. Sai tarasoka. Turi muri promotion ya Tembesha. Tembesha, tembesha, ubuzima ari vyapfuye. Tembesha, tembesha, izuza hagadutse. Tembesha. Wow, uririmba neza. Merci beaucoup. Wandika neza. Thank you. Niwe yandikira? Yego cyane. Hari yabuze kugira ngo ushobore gutangura career solo kandi numva umengo urabizi. Ntari iki cyari kibuze uretse ko igihe cavyo kitari bwashike. Igihe cacu ni cari bwashike. Ndashaka no musi tuganire na Perfect Ineza, tuzi muri MTC ariko tuzi kandi nk'undi muntu aje kutwereka yuko hambavu ya MTC hari yindi impano yari afise yari inyegeje muri we, uno musi yifuje kuyisohora. Ubaye umuririmbyi wa mbere muri MTC atanguye career solo, kubera iki kuba wa mbere muri MTC? Mbega MTC irabikwemerera nk'umugwi? MTC irahari kugira ishigikire umuntu wese ari muri yo, hama kubata wundi arakora kumbure nuko batarahamagarirwa gukora kico, ariko igihengera nicashika bakumva nabo bikora nta kibuze. Kugira ngo ushobore gutangura career solo, waregereye abo muri MTC urababwira ati ndumva umengo nosohoka, ndumva umengo nokora igikorwa ndi jenyene, mbega igoye babwira bavyakiriye gute? Baragushigikiye mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwo kwandika, canke baraguterera? Oya, ko dusanzwe dukora nk'umuryango umwe agize iciyumviro agira baragishigikira. Sinovuga ngo baranshyigikiye mu buryo bwo kwandika canke iki, ariko igikorwa kimaze kuja habona baragize share, barapartage hose bashobora. Igikorwa kitaraja muri studio kibabwira umugambi ntibigeze bagushigikiye? Oya, nibaza ko oya kimwe oya ntibareka nashobora kureka kunshigikira uretse ko vyabaye imprévu. Ubundi sinagiye nzi ko nzoyikora, ariko bari basanzwe bazi ko nzokora career solo. Uratangiye career solo, urasohoye indirimbo Tembesha, ni indirimbo nziza, congratulations. Abantu bayakiriye gute? Ubona indirimbo iri kiragushikana wifuza yuko indirimbo ishika? Ego ndashima cyane ahiri kiranshikana, ni iki urashobora kubona ko ikintu watanze ko kironka ama feedback meza, ama commentaire canke umuntu akusanga inbox ababwira ati iyi ndirimbo ikiramfasha mu buzima bwo gusenga, canke hari iciri kiramfasha mu buryo bwo kugira inyota. Kandi nashoye kuja kuri account yawe ya YouTube, kuko iyi ndirimbo isohotse ndaja kuri account ya YouTube nkaraba ama commentaire abantu baba bashize ko, nabonye ama commentaire presque y'aba artistes benshi baba bari muri gospel. Ndavuga witwa Eden Banga, umwanditsi w'indirimbo Ijambo, ndavuga ba MTC, ndavuga ba Victoria Steve, ndavuga abantu nk'aba Big Zoe, nabonye commentaire yiwe. Uraheze ukavyakira gute ubonye aba artistes nk'abo banagutanguriye kandi bivuge neza, bashobora no kuja kuri account ya YouTube bakagira ico bavuze? Ni ibintu byiza cyane kandi nkunda ku buryo urumva ubonye umuntu muri mu bwami bumwe nkoresha rino jambo, biraryoshe kubona ko uri kurashigikirwa n'abantu mukorera ubwami bumwe. Yego. Uratangiye career solo, imigambo ufise nka Perfect Neza niya? Amucugira ko twishura ntaguciriyemo, unatubwire Pastor Lopez icamaze kuri wewe nico asanzwe gukorera, kuko mu ma comments nabonye abantu bagiye baravuga Pastor Lopez, sinarinda muzi cyane, ariko bibaze gucugira ko namutubwira. Yego. Inyuma ya Tembesha hari izindi zisanzwe ziri muri studio, ntegekanya kuzishira hanze vuba cyane
ego hama Pastor Lopez ni umwungere wanje mw'ishengero nsanzwe nkoreramwo The City of the Living God canke la Cité du Dieu Vivant canke umugore w'Imana nzima asanzwe andongoye no muri chorale abatarashobora no kubona indirimbo z'umugwi Doxa Voice ariwe yazanditse yashaka kuja kuri ego Doxa Voice Pastor Lopez ego babarire cyane hariho ya mbere yasohoye yitwa byose vyaremwe nawe hariho na mpishurire heruka gusohoka nibaza ko vuba cane nawe uzomutumira nawe yoshake nta kibazo arafasha byinshi mu buryo bwo guhimbaza yego wakoze video izimvye reka ndabivuge neza wakoze audio izimvye kuko mu Rwanda nibaza yuko warishe ntiwakoze ku buntu video turayiza amaheri ikorwa ko uravye n'abantu bari muri video ingene bari bambaye ingene video isa biragaragaye ko video yari izimvye cyane ubwo buryo bwavuye he kuko ndiko ndakuraba ubwo buryo nturagera ku buro abase mu birarabeshe gose nico gituma Prado bambwiye ariko nsanzwe mfise umuvyeyi mu buryo bw'impwema Apotre Kevin akaba ariwe mukuru wanje muvukana mu ndimi ego arabimfashamwo ariko kandi siwe gusa hariho n'abandi ku ruhande ashobora kuvuga ati kubw'impano mbona muri wewe reka ngira ico nkoze agakontribuwa ego muri video ubu uri kuravuza gitari urazi kuvuza gitari canke yari amafende barerekanye intoki ariko ndiko ndiga piano ndafise ko tunasanzwe dukeya imbere ko twinjira muri partie 2 ndashaka ndirimbira indirimbo yitwa My Favorite Song hari indirimbo nkunda ya MTC ni indirimbo ntashobora kuryama ntumvirije kandi abivuge gutyo ni indirimbo yitwa indirimbo yakorewe muri Master Music amasanamu akorwa kwa John Elar indirimbo ndanayizi yose uraza kumfasha donc turafashanya okay ndarimba refrain gusa ashoboye byose ndayikunda cyane reka ndamutambire umpaye kunesha yagiye mu kibanza canje maze ashira muciwe imiguza y'intare iyo yoburanirwa ariko abizigiye izina rye ntaco bazukehanika ashoboye byose 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 nabwananirwa atuzigama imisi yo imbere yuko tuja muri partie 2 ndabamenyeshe yuko turi kumwe biratangaje cyane Parfait yaje mu radio aca ndahasanga uwitwa Michel asanzwe ari muri MTC Michel ingo erekana kamera hariya kwa Michel bamubone agendana imiduga myinshi iyi ni Prado nareko ndababwira sinzi ko mwe kugerana gato kugira ngo dushobore kuyaga cyane uyitwa Michel asanzwe ari muri MTC nareko ndavuga ikintu ca support Michel ni bon meze neza yego ndashima karibu sana murakoze gose uziko nzo kwakira ni surprise waske kuri ni sawa ariko nawe ambye ngo maririmbye afise imidugi sinze ngo ruhame en tout cas vraiment manigira ubuntu abantu rero iyo bakigura umuduga aguma yerekana contact kugira ngo tumubone Michel Parfait musanzwe muri kumwe muri MTC ni nawe urongoye MTC aratanguye carrière solo muri MTC mwavyakiriye gute bon twararyohewe cyane twararyohewe kubwiye kuko urazi MTC ubundi n'umugwi bisigura ko ni ikintu gihuriramwe abantu benshi kugira ngo bashobore gushitsa objectif imwe mugabo abantu benshi bahurira mu mugwi barashobora kuba bafise ama yerekwa canke imihamagara itandukanye rero iyo umuntu Imana imutangujemo kico gikorwa turamushigikira gose ni nkuko naje kumve John ufite umuganga oya mugabo urumva turashigikira cyane umuntu atanguye ico gikorwa nubwo abari mu mugwi yes asante kumbura imbere yuko tumureka urashaka kubandanya na kiganiro muri FM wakoze Parfait turasigarana na Michel kuva muri MTC Parfait aragiye mu kiganiro ariko twashoye kuganira nawe byari bimeze neza ndamutse witwa Pastor Lopez nimbaraka natwumviriza muri MTC murafise umugambi wo gukora igiteramo ciwanyu nka MTC mumaze gukora ibiteramo byinshi
nivyo ariko ndavuga ca giteramo kinini gishobora kuzamo abaririmbyi nka bose ba gospel kigakorerwa mu gisagara ca Bujumbura. Bon nkuko bivuze turamaze gukora ibiteramo atari bike n'ubu turaherutse gukora tour iyo twari twitiriwe uno mwaka nk'igiteramo cacu nk'umugwi wa MTC. So kwico kibazo mbajije nuko igihe cyose nka MTC uburyo dukora ibintu d'abord turabisengera ntidukora ikintu ko nyene nka planification tuba dufise mugabo turabisengera tukumva ico mwemera tubwiye gukora rero gikorwa kirahari mugabo novuga ko Imana idushoboje ari mu mwaka uza. Imana dushoboje ni mu mwaka uza. MTC ni umugwi ukomeye cyane no munsi ushobora kuvuga imigwi ibiri ikomeye muri gospel wibagira umugwi wa MTC. Ikibazo ni kimwe, MTC mumaze gukora byinshi kandi vyiza ariko amakolabo Jome ngo nta kolabo nimwe ndabona MTC zirahariho ntazihari. Kubera iki mudakora amakolabo n'abandi niyo target yanyu canke mubona yuko mukorana n'abandi kumbure bashobora kuza babasubiza inyuma kuri ryahangiro mba muri ko? Bon novuga yuko ni kibazo ciza ubwa mbere na mbere nka MTC gushikaho tugeze uno munsi uretse umwe ashobora kuba ari mu ndirimbo iyi bamuhamagayemwo nta kolabo y'umugwi MTC turakora mugabo turacari ko turabigira kuko twari dufise muri planification tuvuga ati dushaka d'abord tubanze dukore twebwe ubwacu tugira tuvuga ati kino gikorwa ca MTC haraho kigeze hamace dutangura kolabo n'ikintu gishobora gutuma wagura imbibe cyaye kandi bwikoze nabi kyagusubiza n'inyuma. Rero nico gituma turacubaha cyane kubyo twumva yuko kolabo ya mbere tuzokora izo bari kolabo nziza mvuze nziza nyene nziza mu buryo bwose mugabo kirahari tuko turaciyumvira tugiplanifya mu buryo bwo kwagura imbibe aho ndiko ndavuga uretse gusanga mu gihugu c'u Burundi no hanze Imana bidukundi. Indirimbo za MTC ziravuzwa hanze y'u Burundi mu gihugu kibanyi c'u Rwanda indirimbo duhora tubona mufise connection zingana gute zituma indirimbo zanyu zivugwa hanze? Ego ahanini nuko nico kibazo barakunze ko kimbaza kenshi mugabo je novuga yuko ahanini nta connection kuko twebwe dusohora indirimbo canke tugira dusohora indirimbo d'abord turandika mugabo ahanini turafata umwanya munini tuyisengera meme na Bibiliya bivuga ati Imana nishira hejuru umuntu ni promoting umuntu urumva rero turavuga ati Imana waba ari uyikora promotion hama hageze twajeje gusenga tukayitanga tuyitanze turayipartage aba journaliste tukabandikira mugabo nta muntu vraiment mu Rwanda tuvuga ko tufise duca kugira ngo bijya bikorwa bishikeye donc nibo nyene ubwabo peut-être babonye igikorwa ciza bagenda kukirondera hama bakagiplayinga kujya babikora si mu Rwanda gusa rero no muri Tanzania no muri Kenya. Imbere ko turangiza umwaka twitega iki ku mugwi MTC? Imbere ko turangiza umwaka d'abord ubu turi muri tuko turakora mu mashure twitiriye high school tour twaragiye mu Gatumba kandi vyagenze neza cyane vraiment turashima Imana kuko yabanye natwe hama kandi turacabandanya tuko dukora mu quartier ari kure y'igisagara ca Bujumbura donc ni Gatumba ziri à l'extrémité. Rero umwaka utarahera tiko turakora ico gikorwa muga turifuza no gusohora indi ndirimbo umwaka utarahera atagihindutse turifuza gusohora indirimbo kandi nziza cyane vraiment nziza gose. Ibintu bitatu mugwi MTC wishimira n'ivyaha? Ibintu bitatu twishimira kuri twebwe kuri MTC d'abord turishimira ubuntu bw'Imana buri ku buzima bwacu azi nivyo urashobora gukora neza mugabo hari ikintu kigutuma ukora neza urashobora gukundwa n'abantu mugabo hari ikintu kigutuma ukundwa n'abantu kuko n'abantu benshi bakora neza mugabo kenshi asohoza indirimbo ugasanga iyo ndirimbo ntiyashoboye kwakirwa rero gituma ivyo vyakirwa sinovuga ko ari ubutore dufise mugabo n'ubuntu bw'Imana rero ico nico kintu novuga kucugariyemo ivyo bintu vyose hama ubwo buntu bw'Imana buradushoboza gukora buradushoboza no gukundana kugurukira abantu Jean ani yindi migwi canke abandi baririmbyi twe nta muntu twavuga ngo turi en conflit niki oya ariko turakundana turi hamwe n'abandi turiko dukora umurimo w'Imana rero turafise n'umutima wo kuvuga ati dushaka gushikana ubutumwa bwiza kure ico nico novuga tuyiziko kandi turanabisengera cyane. Merci ami pro kandi nawe turagushimira cyane kuko uri umuntu wacu warugira urangize ntabivuze uri umuntu wacu turagukunda gose kandi ibikorwa uri kurakora Imana ibiguhezagirira cyane twarumvise ko no muri concert yacu Ngozi waraje
twashitse kabisa ubwo n'ubuntu twagiriwe rero Imana iguhezagire kandi ikwagure mu buryo bwose Amen. yigurure n'iyindi miryango irenze iyi umaze kubona uno munsi yego ni jambere dukoze ikiganiro tukaronka imigisha nk'iyi ku ruhande rwa kabiri nari kumwe na Silva of course my name is Ami Pro the MC nari kumwe n'aba MTC nari kumwe na Michel yaje aherekeje mutonya wiwe basanzwe bari kumwe mu mugwi MTC twa Parfait Ineza aherutse gusohora indirimbo imeze neza yitwa Tembesha ja kuri YouTube ya Parfait Ineza wandike Tembesha wongereje no kuri YouTube ya MTC More Than Conquerors ntibagire kugira subscribe canke s'abonner mwakoze